mukoresha telefone gute haba mu kuyaga n'abavyeyi mu kuyaga n'abanyeshure canke nyimba ari n'uburondezi urabona ko imbuga zagwiriye bigenda gute? Murakoze cyane. Gukoresha telefone kuri twebwe abagendana ubumuga bwo kutabona biroroshe cyane gose. Musanzwe muzi yuko hariho telefone zisumbuye nk'izo dushobora kwitwa telefone za Android. Rero ziroroshe gukoresha cyane mpereye kuri izi zisumbuye kuko buri telefone yaba yifise yaba niyo mwebwe mushobora kuba mufise mwebwe atakabazo gafatanye na gafatiye ku maso mugendana. Buri telefone yose muri application hari yaka application kitwa outil d'accessibilité niko kadufasha kugira dushobore kuba gukoresha telefone ya Android ako ka application ugiye buri telefone Android yose ugiye yo muri paramètres uragasangayo rero tukactive ubwo nyene system ya telefone cihinduka gaca kaza karavuga buri kintu cyose dukozeko nimba ashatse gukora kuja muri dictionnaire ubwo nyene irambwira ko ninje muri nkoze kuri dictionnaire nimba ngiye kuri telefone barambwira ko nkoze kuri telefone bica binyorohera kugenda ndakora yo ikintu cyo cyose shatse bivanye na application nkeneye nimba nshatse gutelefona umuntu ndinjira muri contact kuko ako ka application karasomera ati ni contact nkozeko hama nkinjira mu banwanya nkabona ati kakansomera ati ni message de ni meseri nkozeko hama nka klika ko nka mu telefone haba handitse ati telefone canke contact sana vyose ico nkozeko cyose ushobora koresha amaso ndagikoze ko kuri telefone iki kinsomera rero biroroha cyane nimba ari kosheshe ngomba kugira kuri Google biraza kunyorohera cyane nimba ari umuntu ngone gu telefona ko via WhatsApp biraza kunyorohera cyane kuko iransomera umuntu wani wari wese canke umugenzi ufise ku rubuga canke kuri WhatsApp we wose nkeneye rero biroshe cyane gose nze kubona n'ababa badafise ico kibazo cyo kutabona neza hari gihe ni telefone usanga amarezo yacitse mbega mwe murashobora kumenya ati yacitse cyane muguma murindiye bigenda gute aho naho ego amarezo yacitse muri telefone usivye ko dutelefonye biguma biri igumi telefone vyumva yuko yavyavuye ngo yabaye déconnecté birumvikana kuko iyo iriko iraduza amarezo kujya amarezo tuduga atakonesise hari twongera tubanuka ako kagore gaca kaza karambya nkumva ati byavyo byose nta connection iri nk'akarorero aha anye nkoze ngaha anye kuri telefone ahubwo nyene barambwira ati aha ni telefone rero kubera ko application nababwiye yuko ukemeje ko muri outil d'accessibilité system yose ya telefone cihinduka aho twokoze ko rimwe kuri application nimba ngiye aha muri telefone aho nokoze ko rimwe cangira double click nimba ruku nka klika ko kabiri rero ubwo nyene cambona canumva aho ibiharura aho bitumbereye byose rero numvise aho bitumbereye nimba ari nimero nsanzwe nzi ku mutwe biranyorohera nkavuga ati ndanditse 6 hama ndanditse kimwe hama nk'akaroro nkandika 18 hama nkandika 67 hama nkandika 47 hama rero nimba ntihenze canja hejuru ya 2 bakambwira aho noba nihenze ko nk'akaroro babona nk'ubu ko mvuze ati nkaca nandika 47 ahanshira numva ko ahubwo ntanditse 47 ahubwo nanditse 77 rero aho nemeje kwandika izo nimero ziwanje aha musi nca numva nkoze koko bambwira ngo compose ahanca nkirika ko kabiri nkakora ko kabiri ubwo nyene ari nimero iza gusona ikigenda igasona none ako ka application vyagenze gute kugira ngo mushike kwa runo rugero ugakoresha vyahereye murakoze cyane jewe natanguye kwitwararika cyane bijanye na telefone Android na kano ka application
igihe nari mpejeje gukora examen d'etat numvise ko nagira uwo mahirwe yo kwinjira muri kaminuza y'u Burundi. Rero bagenzanje biga mu gihugu cy'u Rwanda nibo bari bafise des informations avancées. Rero nibo bashoboye kukansigurira kungene utabona ashobora kugakoresha agakoresha na telefone bimworoheye nkaco kimwe n'abandi. Ego Yize murakoze cyane. None abanyeshuri bagenzanyo barashoboye kuronka bose canke barafise uburyo bwo gushobora kuronka ayo matelefone kugira ngo bice vyoroha ko bayaga neza n'abandi canke bakora ubwo burondetse? Aya nukuri hamwe no meneri ndakurukumu nkavuga ko vyoroshe kuzironka batabona no bambeshe cyane kubera bica bitumwa na ya systeme yacu ya education itaratera imbere. Rero umuvyeyi biraza kugwana kungene yitwara iki kibazo ca telefone ku mwana atabona bivanye n'uko avuga ati umwana wanje ntaharapfa ntaharashika ndiko ndatamahera yanje ntacari kariga abiga n'abakanura. Rero biragoye kungena umunyeshuri atabona aronka telefone ya Android vyihuse. Turavye akamaro aya matelefone acagira na cyane kuri mwebwe muri abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi, keshi mutari muri bibliothèque ntimwe mw'ishure muba muri ko murakora uburondezi ku mbuga ngurukana bumenyi, umva ko telefone bifise akamaro kanini cyane. None ntaco musaba bariko baradukurikirana canke wese afise ico yoterera kugira ngo noneho imbara kugira ayo matelefone aboneke canke n'ikindi kintu? Murakoze cyane. Ico dusaba nuko nkuko twanagisavye bwa mbere no gutahura ko twebwe dushobora gukoresha imbuga ngurukana bumenyi nkuko twariko turabisigura hejuru gato. Imbuga ngurukana bumenyi ziruguruwe hose no kubagendana umuga bwo kutabona. Rero uwo bakeneye kudushigikira yodufasha muri utwo tubazo ko janye no kuronka ibikoresho byo gutumatumana kw'amakuru canke byo gukora ubushakashatsi. Nkuko twavuze ati inyigisho z'abatabona ntiziratera imbere ku rugero twifuza, bizogwana kungene no kwikarita yatiye ntarogera amakosheshe kubijanye n'amahoteli n'ubijanye no gusoma ibitabo. Narijya muri bibliothèque hadu duherereye ibitabo by'abagendana umuga bwo kutabona tabiriyo cantegerezwa yo gukoresha telefone nkakoresha imashine kugira nsubire gusoma igitabo. Yata telefone Android nukuri ni karahara nta munyeshure agira ubumenyi buhagije. Rero telefone ku batabona zirakenewe cyane ku rugero ntoshobora gusigura. Rero uwo bakeneye kudushigikira yodushigikira mu kuturonsa ivyo bikoresho nk'imashine hamwe n'intuzana na telefone Android kugira tugire ubushakashatsi bitworoheye, tunasome n'ibitabo, twandike n'ibitabo kubera iki twandike ibitabo nk'abandi bitworoheye cyane. Ego Yize muratwiganiye vyinshi cyane kujanye n'ukuntu mushobora gukoresha telefone bere mu kayaga n'abagenzi banyu canke namwe bwenyene mukagira uburondezi kanaka. Mbega birakunda rero maze kumva ko kuntu muyikoresha telefone, birakunda rero ko abanyeshuri bagenzi bashobora kuja mu bisata vy'ubuhinga ndetse n'ivy'itangazamakuru cyane nk'igisata ca journalisme et communication? Murakoze cyane. Ubwa mbere no kwishura ngiriwe ko ubu birakunda mugabo ku mwaka w'iwacu igihe jewe nkajewe naja gutangura kaminuza y'u Burundi bac 1 byaragoranye cyane kuko mu mutima wanje wawe wicawemwo na journalisme et communication yonyene. Rero ico gituma n'ubu unye numva yuko ndangije ntagize ntarose formation mu bijanye na journalisme nukuri noba nk'umuntu aguye mu bugaragwa atabundi buzima yoronka après. Ariko rero nizeye ko nzobishika ko kuko mfise ndacifuza muri jewe ndifuza kuzobishika ko nkaronka keke notion kubijanye na journalisme. Ubu bariyo muri bac 1 babiri umuhungu n'umukobwa basanzwe bafise akabazo nyene ko kutabona. Yize uti rero washaka cyane umenyesha makuru kuko urabona nk'ico wobuje gufasha mu iterambere ry'igihugu na cyane unavugira n'abandi. Mbega ni ikihe ngaho washatse kuvuga neza wobuje kumara neza na neza ubaye umumenyesha makuru? Murakoze cyane. Nk'umunyeshuri agendana ubumuga bwo kutabona ndifuza kwinjira muri uwo mwuga canke muri ico gisata cyo kumenyesha makuru kugira ngo ndabereke ninjire mu mizi batahure uruhara rw'utabona mu iterambere ry'igihugu mu bijanye no gutangaza amakuru no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi na cyane ntashize inyuma imbono kazoza y'igihugu cyacu c'igihugu cifashe mu 2040
n'igihugu giteye imbere mu 2060. Iyo mbono kazoza iraba kuri ujya muntu abona wo mu journalist, ikongera ikaraba n'ujya yifuza kuba mu journalist atabona. Rero hamwe iyo mbono kazoza yoshikira yoshika utabona tutaragira uruhara muri iryo terambere, ndumva yuko twoba dusigaye cyane inyuma y'iterambere. Nk'umuntu w'umumenyesha makuru afise akaranga ko gukorera igihugu, je ndumva yuko nogira uruhara cyane bwo kurwanya ivyo bihuha vy'inkuru ziba zitizewe. Ndumva yuko kwegera ujya muntu baba bari kwavuga ko ikintu na kiriya canke gutanga gushika ku muzi canke kuri kiriya kintu baba bari ko baravuga ko batababesha kugenda kibeshuze, yoba intambwe yanje ya mbere kugira ngo bize gutuma umwene gihugu akoresha izo mbuga ngurukana bumenyi aza kuronka inkuru yizewe. Nkuko namwebwe mwagize iciyumviro cyo kuvuga ati reka negere yatabona avyivugire, naje ne muri ubwo buryo no bikoramwo mu kugwanya izo nkuru zibihuha zitaba zizewe. Ego murakoze cyane. None mubona uruhara rw'abagendana ico kibazo cyo kutabona mu maradiyo atandukanye, ubona rurakwiye bimeze gute? Nukuri kose ruri hasi cyane, ruri munsi y'umurongo utukura, kuko ntabashika batatu mu gihugu cyose bahari bo bakorera ku maradiyo. Wonsi neza ari kuri radiyo buntu hariya Ingozi. Ego hariho n'undi mukobwa umwenzi, ariko rero ntibarenga, babaye benshi ntibabarenga batatu. Rero turacari bakeya cyane, kandi ivyo gukora canke ivyo gutangaza canke ivyo guharanira mu gihugu cacu ari vyisi cyane. Ubona ukuntu abamenyesha makuru baguma biruka baja kurondera amakuru kanaka, bakora ibiganiro, bategura ibinibi kugira ngo bashobore guha neza na neza inkuru abene igihugu bakeneye. Ubona nk'abagendana ikibazo nk'iki ciwawe ni gute canke niki mushobora guterera muri iki gisata citangaza amakuru? Murakoze cyane. Ivyo gutunganya ni vyinshi, fise akabazo ko kutabona mugabo umuntu urakomeye cyane. Shatse gushika ku kintu cyo kuvuga yuko no kutangaza amakuru kuri mikro, ibiganiro ivyo vyose no bishobora, kuko nko kutegura amakuru bizakuba binyoroheye cyane. Nashitse kuri rya terambere navuga hejuru gato ryo gukoresha imashine bikanyorohera cyane. Rero no gukorera no gutangaza amakuru kuja kuri mikoro n'ibindi biganiro byinshi cyane, ivyo byo biroroshe cyane. Ni nk'ikintu nokora nk'umuntu ashobora kuba ari kararota, ivyo biroroshe cyane. Ego turiko turasozera, ni ikiganiro cari kitunganije neza cyane, cari kiryoshe, aho mbere abanywanyi bacu badukwirikirana mwagiye murumva bimwe mu bibazo mwari mwagiye muragira mu kiganiro giherutse, aho Yiga yashoboye kubagira ku muriri neza na neza ni gute abantu bagendana ikibazo cyo kutabona bashobora gukoresha telefone biramvuye, haba mu kuyaga n'abandi canke gukora uburondezi butandukanye. Na riga ari abanyeshure babakeneye gutahura vyinshi, nico gituma bagira uburondezi. Mwagiye murumva vyinshi, noneho yanahavuye aragura arerekana n'uruhara w'ibi byo gukoresha aya matelefone acagiramwo mu gisata cyo kumenyesha amakuru, aho yerekana neza ico ugendana iki kibazo yoza guterera mu iterambere ry'igihugu, cyane cyane muri yambona kazoza y'ibihumbi 2040 na 2060. Nuko rero Yiga tugushimire cyane. Murakoze cyane, simwe mwo kunshimira, ariko rero nije kubashimira. Ariko rero nkako norangirizako mu gukenguruka, hariho akajambo bavuga muri zindi mimva makungu bavuga ngo il n'y a pas de rose sans épine. Rero nk'abagendana akabazo ko kutabona, il faut qu'il y ait une règle dans la difficulté. Bakamenya ati muri zino ngorane abatabona bagendana, il faut que tuzirondera une règle kugira ngo ibibazo byabo vyishuko. Rero nta nyambibura gahonze, ariko rero bya bikeneka ko gahonze rero karondererwa inyishu muri izo nyambo kugira ngo byose zaba inyambo zaba gahonze bice by'isantales, natwe duce tugira access mu iterambere ryacu. Murakoze cyane. Turabashimiye, mubandanye mukurikira ibiganiro bya Grid TV.